Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabaye n'ikazi mu kino kiganiro cacu cigenekerezo rya 2021 kwezi kwa gatanu uno mwaka turimo 2025 uno munsi inje kugira ngo ndabasangize zino nkuru nari inkuru ari nyinshi ku mirongo rugamba dusimbiye neza na neza muri Rugezi aho inyuma y'amasaha 28 hariko haraba imigwano ikomeye cyane ihuza umuhari w'inyeshamba za M23 ndetse na coalition FARDC vyarangiye coalition FARDC ishoboye gukubita cyangwa igatuza ibirindiro byose bisanzwe biri mu Rugezi byaba ba M23. Tuvuye ngaho turaza kubabwira nibindi na cyane ku migwano ubu tuvugana iri kirahuza yitwigwaneho ndetse n'ingabo z'u Burundi hamwe na Wazalendo. Ivyo bikaba biriko birabera neza na neza hejuru mu misozi ya Minembwe hariya muri territoire ya Fizi. Ibindi tuba yagira mwana makuru murabizi yuko umusanguzi yatwemereye kwa matubwira buri makuru situation ko zifashe mu gisagara ca Uvira cyangwa mu bicungararo y'igisagara ca Uvira navyo ndazi araza kuducira ku muyange ingene vyifashe kugeza na n'ubu. Rero imbere yo kunda mwakazi na karibu kamanze shimire cyane we munozi dukurikirana yaba ari mu Burundi muri Afrika muri rusangi Europe Asia na Amerika umwese aherereye yumve yuko tumuramukije cyane tubandanya dukora uko dushoboye kose kugira ngo tubahe amakuru na cyane abari update ku rugamba. Rero murabizi simba ndumwe bandi kumwe n'umusisanguzi muri studio 5 kugira ngo tubashe kubabwira ivyinshi. Ndavuga umusisanguzi akavuga gusumba afise vyinshi abazi ku bintu. Rero mu nkunde ndamuramutse ndamwenikaza kwa umusisanguzi nizere yuko umeze neza. Amahoro cyane bwana journaliste. Jewe ndakomeye ndashima umukama kabisa sibye nagakorora gasanzwe mugabo bundi bindi byose ni impore kabisa naga periode ngira turimo ngira ngo nibihe kuko nawe nguma numva ukorora yego sijeje nyenda donc climat irikirahinduka. Okay yego so reka nce ndamutse n'abadukurikiranya aho bari hose umwanya ni muremure tutabashikiriza amakuru na cyane ko yari ku rubuga rw'intambara ariko kandi umwanya n'uyu kugira ngo dushoboye kuganira ingene byifasha aho kujya muri Kongo cyane gose. Nkuko wabivuze bwana journaliste ntiriwe ndanabatevya ndanarandira nkuko ejo twabatangarije yuko aba Wazalendo bari mu kazi kose na cyane muri Rugezi. Uyu munsi novuga ko bazindukanye intsinzi kabisa ikomeye aho nabo nyine ubwabo bariko bishimagiza ndetse n'abene gihugu bo muri Rugezi bakaba bariko barabashimagiza igikorwa baraye bakoze. Bwana journaliste ntabwo twari tumenyereye kumva intambara cyangwa se ibitero byagabwe mu ijoro muri imigwano iri kirabira hano mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ariko kuri iyi ncuro aba Wazalendo na FDNB eka mbere na FARDC bari kumwe baremeza ko baraye barasa ijoro ryose ku birindiro byatwigwaneho. Uyu n'umugwi wamanitse drapo rya M23 hariya muri ho plateau. Rero urumva ko aba Wazalendo nabo bariko bagwana ku ruhande rwa FARDC. Rero baremeza rero bana Wazalendo yuko ijoro ryose ryakeye bariko bararasa ku birindiro byatwigwana heri kumwe na Reditabara hajya mu duce dutandukanye two muri Rugezi. Donc ni muri territoire ya Fizi hama tuhite canke commune Rugezi groupement Bisimukuma. Mama we Bisimukuma. Yes. So aha niho habereye imigwano ikomeye cyane muri no joro ryose. Usibye ko imirenge bagiye baragwaniramo ari myinshi cyangwa se dutumba bagiye baragwanirako ari twinshi cyane mugabo uko biri kose aba Wazalendo na FDNB na FARDC bakoze igikorwa citeka ku buryo amakuru dufise iyi twigwaneho bataye ibirindiro bariruka baratemaguza mu kindi bakunda kuvuga ngo utemaguza ngo birutse amasigamana urumva agatsintsiri mu gakomo bakoze agatsintsiri mu gakomo mu kwiruka bivanye n'umuriro iyi coalition FARDC yabakirijemwo. So nkuko rero
uyu Ngoma Nzito n'umugenerale yari ayoboye bino bitero hajya hejuru, we aremeza neza yuko intambara yaraye iraba ijoro ryose, aho bariko baratana mu mutwe n'uyu muhari twigwaneho ugwana ku ruhande rwa M23. So baremeza kandi yuko bishe abagwanyi benshi batwigwaneho, kandi kuvyo avuga karangiza avuga yuko twigwaneho yataye ibirindiro vyose iratemaguza iromoka. Bino birindiro vya twigwaneho ubu bikaba biri mu minwe ya Wazalendo, FDNB hamwe na FARDC. Donc coalition yose Wazalendo niyo yashoboye kugumya bino birindiro. So nuko na Radio Okapi yabivuze, yabyemeje mbere umwene gihugu yashoboye kuvugira kuri Radio Okapi, yemeje yuko ijoro ryose ryaraye ririko baraye bariko barasana, aho mbere we kumvuga yakoresheje umwene gihugu yemeza ko ngo ingabo zariko ziragwana ku ruhande rwa leta, byabonekanye neza yuko zasumbije inguvu iyi twigwaneho na M23. So urumva ko ari ibintu bitari byoroshe bwana journaliste, ariko kandi n'umuvugizi wa Wazalendo nawe ntiyacecetse, ntiyagumye mu gacerere. Uyu bita Aimable Mapulizi nako we yavuze ngo ijoro ryose ryakeye turiko turarasa iyi twigwaneho ku birindiro byabo na Red Tabara, kandi ngo twakubise ahababaza ku buryo impfu zabaye nyinshi n'abakomeretse niko kuko. So yaciye avuga kandi kajambo kanezereje nkamwe ko bariko we yemeje yuko ngo hariho benshi bakomeretse ku rugamba, ababo ndavuga muri twigwaneho babura ingene babevakiwa, baca babata ngaho bariruka kuko umuriro wari mwinshi. Iyi rero ko wari FARDC ikintu akikora yaciye batora ibatwa abatwigwaneho bakomeretse ikibatwara ku birindiro vya FARDC kugira ngo bashobore kubitaho. So nkamwe mu by'ukuri kino kintu coba ariko cagenze nkuko uyu Aimable yakivuze, coba ari ikintu ciza cyane gose. Iyi Wazalendo yoba nikuba tukibita ko ari twatudumbidumbi, deja bamaze kumenya n'amategeko y'intambara, kuko urazi yuko iyo umuntu amanitse amaboko canke wamurashe ntava agakomereka nta bucu hohosha amategeko y'intambara. Umva ko n'abawazalendo baza bamaze kumenya ibitari bike. So uyu Aimable Mapulizi yongera avuga yuko bashoboye kwegeranya ibigwanisho byinshi cyane gose, begeranije ibigwanisho byinshi ku buryo byabafasha umwanya utari muto wo kugira ngo bashobore kubitora mu bubiko bw'iyi M23 cyangwa twigwaneho bashobore kuvyunguruza. Aha rero bona journaliste nagomba nibutsa abadukurikirana yuko aka gace nyine hano muri Rugezi niho FARDC yahunze ca gihe byavugwanga ko FARDC yaguzwe intambara zigitangura d'ailleurs. FARDC yataye ibirindiro hano muri Rugezi isiga ihambye ibigwanisho. Amavideo yaratembere cyane gose, aho abawazalendo babiguye ko harimo amasardine, amaminisitiri atandukanye, ibintu ni muri Rugezi nyene, ni muri hano hantu nyene abawazalendo bariko barabohoza. So iyi ntambara rero bona journaliste yabaye intambara ndende cyane gose, ku buryo ubu tuvugana amakuru aremeza ko intambara ubu zisutamye hejuru mu Minembwe. No kuvuga abawazalendo na FDNB na FARDC banashaka ubu bariko bagwana kugira ngo bashobore kurekipera iki kibuga c'indege ca Minembwe hamwe na Minembwe centre. Ariko kandi amakuru yandi mfise yo kwizera aravuga ko impamvu iyi FARDC cyangwa se iyi coalition FARDC bariko
baragaragaza intsinzi ku rubuga rw'intambara ngo nuko bashoboye kuronka renfort donc ngo hariho ingabo nshasha zaje ziva mu ntara ya Tanganyika baragwije ingabo muri kano gace kandi ingabo zifise amaraso mashasha atari yayandi atari za zindi zimwe za Kabila zimwe zigugwa na M23 umwanya ku mwanya donc bararonse izindi ngabo zaje ziva mu ntara ya Tanganyika neza na neza muri Karemi izi ngabo rero ngo zigwiriyemwo babandi barasa bamudahusha abo mu Cyongereza bita ba snipers aba rero ngo baba positionye mu mashamba atandukanye ya hano muri Rugezi no muri Minembwe niyo mpamvu rero iyi twigwaneho iriko iratakaza inguvu ku rugero rwo hejuru kuko ntirikirabona neza izi nguvu iyi coalition yaje izanye yo zazananye so hari yindi nkuru bona journaliste mfise yemeza yuko iyi FRDC cyangwa se coalition FRDC muri zino ngabo nyinshi yazanye hariho izo baciye baja gushira aho bita kuri point 0 ushaka kwite point 0 canke point 0 nico kimwe no kuvuga izi ngabo ziri kuri point 0 nizo ziteguye kugaba igitero muri kano gace kuko kegereye ikibuga c'indege ca Minembwe hamwe na centre Minembwe donc izi ngo nizo ziteguye cyane kugaba igitero kugira ngo bace bagirwa ko ndabite kwahura bafata neza na neza iki kibuga c'indege ca Minembwe hamwe na Minembwe centre ayandi makuru rero mfise yinca mugongo bwana journaliste nanse kuyatangurira ko amakuru mfise yinca mugongo nuko burya twigwaneho bagize ikibazo double gute rero bwana twigwaneho bamaze kubona ko umuriro wabaye mwinshi basabye renfort iva hejuru mu Minembwe baca barakoroka bazana izindi ngabo hamwe n'ibigwanisho kugira ngo barabe ingene bashobora gukora resistance hano muri Rugezi ariko kubw'amahigwe make aba wazendo na FDNB ntabwo babahaye agahengwe zino modoka zose baciye baziturira zitarashika iyo zija no kuvuga abasirikare n'ibigwanisho byose byaraturiwe ntabwo byashoboye gushika iyo biriko biraja iki rero ni kimwe mu bintu byatumye iyi twigwaneho ingufu zigabanuka igata n'ibirindiro ikiruka amasigamana kuko bari biteze renfort baza kubona ko renfort itakibashikiriye baca baronka n'inkuru y'inca mugongo yuko iyi renfort yari kiraza babatuririye mu modoka bariko barazamo so urumva ko aba wazarendo bari mu kazi kose barahiye bararengwa yuko Minembwe ni ukuvuga imisozi yose baza gutuza umuntu wese yitwa umutwigwaneho n'umurede tabara ikambere n'umu M23 cyane gose yes bwana musisanguzi turangiza igano cyacu ariko waratwemereye kwa mutubwira ingene situation zo mu gisagara cya Uvira cyangwa mu cyunganaro yaho ingene bayifashe turashaka rero fatakanya gato ducire ku mayange hama tubandanye n'ibindi biganiro yes bona journaliste mbere yuko twinjira muri Uvira nagomba mvuge ni nka communiqué de presse leta ya Congo yashoboye kubeshuza cyangwa FARDC bashoboye gusohorana ko aho babeshuje amajambo iyi twigwaneho yari kiravuga yemeza ko ngo bariko bagerageza kwisubiza uduce iyi wazarendo na FDNB babambuye muri iyi minsi iheze FARDC yavuze ngo n'amajambo y'ubuhumvyi unukubura ayo bacana nayo bamira ukora ko bari bamenyereye bavugaguzwa babuze ibyo bavuga rero bahisemo kubesha nayo ngo ibirindiro byose iyi coalition ya FARDC maze kwigarurira nta na kimwe kinyiganyiga nta na kimwe twigwaneho irashobora no gusubira kwegera kuko baguma bayicanira ku muriro hasi hejuru umwanya n'umwanya kandi byagasakisakiro ngo ntibashobora kuba boronka inguvu zo gushobora kugira amatake yo kwisubiza ubuce bumwe n'ubundi
bambuwe. Ego. So reka twigire muri Uvira. Twigire muri Uvira. Uvira haratekanye bwana journaliste. Uvira nta gakacira, umutekano ni wose. Ngira ngo mwarabonye yuko no ku munsi wejo hakozwe inama idasanzwe aho abayobozi begeranije abenegihugu bakira n'abandi bari bamaze iminsi ku masafari hatandukanye. So Uvira vraiment yatekanye. Mbere novuga n'amajambo make muyo ziyandongozi zashoboye gushikiriza abenegihugu aho bari kuberekana ubunyonyezi iyi M23 iriko irakorera muri burya buce imaze kwigarurira haba muri Bukavu na cane cane no muri Goma aho bari ko bafata donc ubutaka bwa leta bakabudandaza n'abenegihugu ku mafaranga menshi cyane. Aya mafaranga rero badandaje acayerekana yuko amafaranga ata banki nimwe muri Kongo ajamwo ahubwo baca batwara ku mabanki yo mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo rero bano bagabo bari kwidiri igihugu cy'u Rwanda bariko biba abenegihugu hamwe na Kongo ubwayo kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu cy'u Rwanda. So en general Uvira iratekanye nta kidasanzwe. Bwana Musanguzi reka ndagushimire cyane kwano makuru wadutoreje. Urakoze cyane bwana journaliste. Reka nanjye nshimira abadukurikirana nizera ko tuza kongera amasaha imbere mwana wadukongera kabisa. Nko muvyumvise ndizera yuko amasaha ntaragira kure cyane, turacari kumwe kugira ngo tubashe kubaha buri kimwe na cyane cyane ku bidasanzwe biba biriko birabera ku mirongo y'urugamba. Reka ndabikibanura ndababwire yuko mwe tubanyuma kino kiganiro nizere yuko tungena no kubana mu kindi kiganiro. Bye bye.